Kaze mu kiganiro KRISTO mw'isi. Uyu munsi turatanga uyu muce w'icigwa citwa inkuru yo gucungurwa ikuwe muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ariko aha wo kwibaza uti gucungurwa ni iki? Ibaze nk'umuntu yoba yaraciye mu bihe bigoye aho abwirizwa kudandaza mu y'agaciro y'umuryango kugira ngo akize abana biwe inzara. Gucungurwa ni igihe mu myaka mike ikurikira uwo mugabo azoba ashobora kuronka amahera atunga umuryango kandi akongera agashobora gusubiza umuryango y'amabuye y'agaciro yagurishije. Canke ibaze hamwe yo batakaje ikingorongoro kimwe agaheza agakubura inzu yiwe yose gushika gitoye. Amaze kugitora ico kingorongoro cari caratakaye kiba gicunguwe. Mbega byogenda gute hamwe catakaye canke cadandajwe atari kingorongoro canke umuntu? Mbega byogenda bite uwo muntu mu bukene bwiwe canke ibihe bigoye bimusanze ari mu ngorane zikomeye canke afise ideni abona atabyizigiro byo kugishura? Ibaze rero hamwe twoba ari twebwe twese ababa ku isi twazimiye, mbega umuntu acungurwa gute? Mugenzi, iyi ni inkuru yo gucungurwa, ni inkuru y'ubushobozi bw'Imana bw'ingene yadukijije abantu bose mu vyaha n'amakosa byacu, mu ntege nke zacu no mu mafuti yacu, mu kwikunda kwacu, akagaye no kwikunda. Iyi ni inkuru y'urukundo rwinshi Imana yakunze wewe na jewe. Umviriza ubu naho igice ca mbere kivuga intango itangaje. Ugara amaso yawe, gerageza wibaze ko ata kintu na kimwe kibaho kihari, ata biti, ibicu, ijuru n'isi, ata abana bariho mw'ibarabara, ata abasaza bari ku marembo y'ibisagara, akaba ata amabarabara n'ibisagara bihari. Abantu ntibabaho, mu majambo make akaba ata kiremwa na kimwe kibaho, yaba inyoni canke ifi. Nta kintu na kimwe kibaho, nta nzuzi, ubugaragwa canke imisozi. Izuba ntiriseruka kuko ntiribaho, nta gatasi, nta ci, kuko nta muyaga, nta kirere, nta nyenyeri mu kirere, nta si ibaho, nta muco. Nk'uko ibi bigoye kwiyumvira, harabaye igihe atana kimwe cariho. Ijambo ry'Imana riratubwira ko ivyo tubona vyose uwo munsi bitariho. Ico gihe isi itari bwagira ishusho kandi atacari kuri yo, umwijima wari ufutse ibenga rinini, bisigura ko atana kimwe cariho. Ijambo ry'Imana rirafise izina ry'iki gihe atacariho, umwijima wari ufutse ibenga rinini, ubwa mbere na mbere. Nuko Imana ihitamwo kurema. Mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi, maze ibona imyaka n'ibinjana vyo kubaho muri kazoza, ibona ko ivyo yorema vyose vyoba vyiza, nuko ihitamwo kuvuga ijambo kugira ngo bibeho. Nihabeho umuco. Umuco ucurabaho, urasanzara kandi ukwira hose, urakayangana, uboneka ko ari mwiza, wakira kuri wa mwiza ukomeye, haca harakayangana kandi haboneka n'amabara meza. Ivyo aho vyaba nta muntu yabibona yoshingira intahe ubwo bushobozi n'ubwiza, ariko Imana yarabibonye kandi ibona ko ari vyiza. Kubera ihimbawe no kubona umuco wakira mu mwiza, icitandukanya ivyo bihe bibiri. Imana yita umuco umurango, umwijima nawo iwita ijoro. Burira hanyuma buraca, uwo wari umunsi wa mbere. Muri iryo damba Imana itangura kwegeranya amazi n'umwuka n'umukungugu, ibikura irya nino, ibishira hamwe, ishiraho ibicu, ibishiramwo umuco ukayangana n'umuhisha, iravyagura, birakayangana, vyuzura hose. Imana yongera iravuga, amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke. Nihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanya amazi n'ayandi. Nuko igicu kinini gitangura guhungabana, ciruka cane hirya no hino, gitangura kuvamwo ibintu vyera bisa n'amata bikayangana, gushikaho hatangura kuvamwo ibintu vyitandukanije naco. Imana ibona icaka, iraheza icita icaka co kuganza umurango. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira kabiri. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere ku murongo w'8. Ibigendajuru n'ivyaka n'ibinyenyeri bitangura kuzura isi, amamiliyoni y'ivyaka vyakira hose.
nuko Imana ishira ijisho cane ku kintu kirekura umwotsi gikayangana cane kandi c'ubushobozi, umubumbe ugira gatatu uvuye ku zuba. Amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere ku murongo w'9. Maze musozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga. Imana ibona ko ari vyiza. Isi nimera ibimera vyose, ibitegwa vyama imbuto, ibiti vyama ivyamwa, n'ivyatsi vy'ubwoko bwose birimo n'imbuto zavyo. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere ku murongo w'10 n'uw'11. Nk'uko Imana yabivuze, isi imera ivyatsi, amashugwe n'ibiti. Ibimera vyose vyama imbuto, uko amoko yavyo ari, n'ibiti vyama ivyamwa birimwo imbuto zavyo, uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza, burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira gatatu. Mu kirere c'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro. Nuko Imana irema ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, irema n'ukwezi n'inyenyeri. Bibi bimenyetso vyerekana ibihe, iminsi n'imyaka. Imana ibona ko ari vyiza, burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira kane. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere umurongo wa 15 n'umurongo wa 19. Mu mazi nihasegenyuka isinzi ry'ibifise ubugingo. Biba kuno, ibikoko binini binini n'ibifise ubugingo vyose biragendagenda, ivyasegenyutse mu kiyaga, nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka vyose bifise ivyubi, uko amoko yavyo ari. Kandi ibiguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere ku murongo wa 20. Ikirere cuzura ubwoko bwose bw'inyoni n'ibiguruka bifise amababa, biguruka mu kirere cose bihimbaza, bikubita amababa yavyo, vyigina ubushobozi bwavyo, n'amajwi yavyo yose. Imana ibona ko ari vyiza, irabihezagira iti: Nimuvyare mugwire muzure mu mazi y'ibiyaga, n'ibiguruka n'ibigwire mw'isi. Burira hanyuma buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere kuva ku murongo wa 21 gushika ku wa 23. Isi niza n'ibifise ubugingo hakurikijwe amoko yavyo yose. Ibitungwa, ivyikwega hasi, n'ibikoko vyo mw'isi hakurikijwe amoko yose yavyo. Biba kuno. Inzovu, ingeregere n'impongo bica bitangura kuyerera mu biyaya, bikina, vyirata vyongera bihamagarana. Imbwebwe ziduza imitwe mu myobo yazo, udukwavu natwo dusimbasimba hirya no hino, vyose birondera ivyo kurya. Amashamba yarahungabana, inguge n'inkende bigasimbasimba ku biti bikomeye, ziva ku mashami amwe zija ku yandi, zivuza akaruru ku munezero. Munsi y'ivyo biti utuyabo twavuga mu vyatsi, twiruka, dukina, turondera ivyo kurya. Impene nazo zikurira ku mabuye, umukuku w'inka warisha mu nyovu, ibindi bikoko bikota akazuba, bikiryamira ku mbuga, ku rundi ruhande ibikere bikayogora, imbwa zigakuga, indogoba zikivuga. Hari ahantu heza cane, habereye ijisho n'indirimbo iryoshe cane. Ibintu bitigeze kubaho bibaye hirya mbere. Nuko Imana ihimbagwa n'amajwi y'ivyo yaremye, nuko ibona ko ari vyiza. Urakoze kubandanya udukurikirana. Uri kukurikirana inkuru bwayo. Uyu munsi dutanga urutonde rw'udukino dushasha twitwa inkuru yo gucungurwa. Ingene Imana yakoresheje ubushobozi bwayo kugira ngo icungure canke ikize umuntu, imukure mu vyaha no mu vyago, imukure mu ntege nke ziwe n'ububi bwiwe, mu bwibone, akagaye n'urwanko. Muri kahise kacu, Imana y'ijuru n'isi yahisemo kurema ifatiye ku busa, irahezire mu muco, irema ivyo tubona vyose bidukikije nk'izuba, ukwezi, inyenyeri zose tuzuye ikirere, n'isi ubwayo, n'ibigize vyose mu bwiza bwayo n'ubwaguke bwayo. Bandanye dukurikirana muri no nkuru yacu
ishingiye ku vyabaye n'abantu dusanga mu ijambo ry'Imana. Nubwo Imana yari ihimbariwe inyoni, amafi n'ibindi biremwa by'ubwoko bwose, ntiyari bwaheze kurema. Yari ifise umugambi mu ntumbero yayo, kandi uwo mugambi hari ico wasaba. Ikintu kigoye kandi cimboneka rimwe, ikintu gisaba ko Imana ibwirizwa kuhaba. Tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema umugabo n'umugore. Irema abantu b'ubwoko bubiri. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca mbere ku murongo wa 26 na 27. Uwo muntu yunamika amaso yicisha bugufi. Mbega ndinde, ndi hehe? Wicaye hasi mwitongo ryanje. Nivyo, mbega weho urinde? Ndumuremyi wawe, nawe uri umuntu. Ivyo ubona vyose hirya no hino, ibikoko, isi, ikirere, vyose ninje nabiremye, kandi n'ivyanje. None mbega ndafise izina? Uzokwitwa Adamu. Adamu, urashonje? Kubera iki mbajije ico? Ego ndashonje. Igiti cyose cyo muri iri tongo ryo muri Edeni ukiryeko ukugomba. Ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Rero ni wahe ugerageze aya mapera. Mbega iki camwa wumvise ugikunze? Citwa ipera. Riraryoshe cyane. Ndakunze ipera. Ni vyiza. Mbega Adamu, uratahura inyigisho zanje zijanye n'igiti? Ego, ngo ntuzoje kuri kirya giti kiri hagati mw'itongo. Ego nuko nyene. Wompa irindi pera. Ego Adamu, akirindi pera. Yo man, warakoze ko waremye amapera, araryoshe cyane. Urakoze cyane. Mbega urabizi, hariho n'ibindi vyamwa mw'itongo. Hariho ibindi? Ego cyane. Hariho amabungo, imyembe, imicungwe n'ibindi. Mbega kiriya gihishiye cyane coco ni giki? N'umucungwe Adamu. Ndibaza ko ukunda. Nuko umunsi ugira gatandatu w'irema uburaheze. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye vyose, kandi vyari vyiza cane. Maze Imana iraheraheza ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi, ibikorwa vyayo vyose yakoze. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro, igihimba ca mbere ku murongo wa 31 kugeza mu gihimba ca kabiri ku murongo wa 2. Uko Imana yamarana iminsi na Adamu mw'irema, iminsi yahindutse amayinga, amayinga ahinduka amezi. Adamu yari ahimbawe cane, ariko hari ico yari ahajije, kuko naho yari yararemye ibikoko vy'ubwoko butandukanye, nta mufasha kwiranye n'umuntu yarimwo. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca kabiri ku murongo wa 19 n'uwa 20. Mbega Adamu, uribuka ivyabaye aho wari usinziriye mw'ijoro? Mw'ijoro rishize sinasinziriye. Ibuka nawe, twicaye ku mugezi turaganira gushika buce. Ariko wasinziriye cane, kandi igihe wari usinziriye naremye ikindi kintu c'igitangaza. Gumaho nkwereke. Rero Adamu, ehe nguyu. Inde? Izina ryiwe ni Eva. Niwe ni mwiza cane gose. Narinzi neza kuza kubivuga uko nyene. Ewe Adamu, nta kantu wumva mu rubavu rwawe? Ego. Ego. Yo. Aho rero niho wa mugore yavuye. Igihe wari usinziriye, nafashe akagufa kamwe mu magufa yawe, ndakamuremamwo. Bandanya rero, muramutse Adamu. Amahoro. Amahoro. Adamu, uvyumva gute? Wibaza iki? Ni igufa ryo magufa yanje.
ni umubiri wo mu mubiri wanje. Mbega kumana twagumana ngaha mw'itongo. Nico gituma rero nakuzanye ngaha Adamu. Iri tongo ni ryanyu. Aha mw'itongo ryanje muzokundana kandi tuzohora tubagendera. Tuzohaganirira, tugenderanire mu kayaga ko kumugoroba. Mbega ivyo biraguhimbaye? Yemwe, ndabikunze cyane. Mbega Eva we, wowe urashaka kubana nanje muri no tongo? Ego ndabishaka. Nuko rero ndabahezagiye. Nimuvyare mugwire, mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. Ivyo turabisoma mu gitabo c'itanguriro igihimba ca mbere ku murongo wa 28. Mbega Eva we, urashonje? Ego ndashonje. Kubera ikumbajije gutya. Nuko mfise ivyo kurya akiri pera. Riraryoshe. Ndazi ko ryategerezwa kukuryohera ko naje ryanryoheye. Nkurikira ndakwereke. Hari ibintu vyinshi ngaha ngomba kukwereka. Nkurikira ndabikwereka. Haciye iminsi n'amayinga, Adamu na Eva babaho ubuzima bwiza bari kumwe mw'itongo, batwenga, baganira, basangira iminsi yose, bagendana n'Imana kuko nayo yabagendera mu kayaga ko kumugoroba. Adamu na Eva ntibari bazi ko bafise umwansi, ari we Lusiferi, yaguma agendagenda aho hantu. Imana inyuma yo kurema isi, mu vyo yari yaremye n'uwo Lusiferi nk'uko yabikoze ku bandi. Ariko ku mpamvu zimwe zimwe dushobora kutamenya, Lusiferi yahisemwo kugarariza Imana, nuko araheza atagwa inyuma y'ijuru kw'isi. Ibikorwa vyabera mw'itongo vyatuma Lusiferi avyitaho, nuko arondera ingene yokwiyoberanya kugira ngo ntamenyekane. Inzoka yarusha amayeri ibikoko vyose vyo mw'ishamba, Uhoraho Imana yaremye. Wanzoka we, urantangaje. Mukuru kiri muto. Mbega nivyo kuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Oya sivyo. Ivyama ku biti vyo muri iri tongo turemerewe kubirya. Ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Haba namba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Cari igihe kigoye cane, aho umugore Eva yageragejwe ubwa mbere, atazi ikintu na kimwe ku cago kiri imbere yiwe, no kugutakaza ubushobozi mu kwemera kuganira n'umugwanizi aho kuganira n'Imana. Yijijanye imitima. Ariko uwo mugore abonye ko ico giti kibereye kuribwa, kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti co kwifuzwa kimenyekanisha ubwenge, yamura ku vyo camye, arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe, nawe ararya. Ivyo turabisoma mu gitabo c'itanguriro igihimba ca 3 ku murongo wa 6. Ibi biratangaje. Wanzoka, uvuze ukuri. Nabiriye kandi sinapfuye. Sinari bwigere mfungura icamwa kiryoshe nk'iki. Eva, uri kuganira nande? Adamu, mbega ari hehe? Ariko yari ngaho? Indi? Inzoka. Mbega ufise mu ntoke ni giki? Ni urazi icamwa. Ntubibona? Ni icamwa. Wariye kuri ca camwa ca giti? Umve rero, uriko uranyagiriza iki? Ndakwagiriza? Adamu, sinkunda ingene ukankama, kandi urazi amakosa yawe. Burya nari mfise amakosa? Ego, iki camwa nta ngorane n'imwe giteye. Kiraryoshe, kandi sinapfuye igihe nakirya. Mbega ntiwogenda ugahagarara hariya inyuma ya rirya shamba? Raba,
uvuze iki? Hakiri ujye nawe wumve. Mm. Bandanye. Jya wumviritse. Uraza gutangara niwasemura ukarya. Uvuze ukuri kiraryoshe. Urabibona nawe? Inzoka yavuze ukuri. Yo, Eva. Nibiki? None urazi ko uri gusa. Ndi gusa? Hindukira. Habaye iki? Kubera iki uri gusa? Adamu, ntusubire kundaba. Eva, sindiko ndakuraba. Genda. Iki? Ndagiye? Ego genda. Uhoraho Imana vy'ukuri yarizi ibyo Adamu na Eva bakoze. Yarizi ko Lusiferi ari hari, yarizi ibinyoma yabwiye Eva, kandi yarizi intambara yagwanye igihe yariko arageragezwa. Ariko ubwenge bw'ivyabaye igihe yahenda umugabo n'umugore wiwe ntivyagabanije umubabaro yagize inyuma, baraheza bahogwa kugarariza kwabo, birukanwa muri iryo tongo ryayo. Uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura ku giti c'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Ivyo turabisoma mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 3 umurongo wa 22. Wabaye umunsi w'agahinda cane Adamu atazokwibagira mu buzima bwiwe bwose, umunsi muri kahise utandukanye cane n'iyindi. Inyuma yaho Imana ironkera umugabo n'umugore impuzu z'insato irabambika. Imana ntiyasubira kubagendera ku mugoroba muri kakayaga. Kuri uwo munsi Adamu na Eva baragandara babitewe n'ingingo mbi bafashe, bidashoboka ko bisubirako. Kandi bwari ubwa mbere bavuye ku Mana, bari bakeneye gucungurwa. Inyishu yacu ku ijambo ry'Imana. Kumbure Adamu na Eva babaye aba mbere kugarariza Imana, ariko ntibabaye abanyuma. Niba turi mukuri, tubwirizwa kwemera ko twese turi abanyantege nke aha hantu, kandi ko twahisemwo mu bukene. Ubwa mbere na mbere Imana yari kuba yaradutaye, ariko yahisemwo gutegura umugambi udushikana ku gucungurwa. Imana yacu ni Imana ihambaye, yuzuye ubushobozi. Niyo yaremye isi n'ibiyuzuye byose. Niyo yashizeho ijuru, ukwezi n'inyenyeri zose, isi yose. Imana izi byose, iratuzi gusumbya uko twiyizi, ibera hose icarimwe, ntaho twoyinyegeza. Uhoraho ni Imana igira neza, y'inyembabazi n'ubuntu, ni Imana y'urukundo. Itwerekera urwo rukundo n'imbabazi n'ubuntu mu nzira nyinshi. Mbega twogwigenza dute imbere y'iyi Mana yaremye isi yose, ikadukunda kandi ikatwereka imbabazi n'ubuntu buri munsi? Yesu yaravuze ati, Uhoraho Imana yacu ni Uhoraho wenyene, kandi ukundishe Uhoraho Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Ibyo tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 12 kuva ku murongo wa 29 kugeza ku murongo wa 30. Ngiye gusenga Imana nkoresheje isengesho rigufi rivuye ku mutima. Umviriza isengesho ryanje, kandi niko ndasenga ndagusaba uze urasubiramwo amajambo mvuga. Mana Data, ndagushima kuri Imana ihambaye, ndagukunda. Amen. Subiramwo iryo sengesho n'ijwi riri hejuru. Turaza kurisubiramwo gato. Iryo sengesho rigira iryawe, urirabisha ku Mana. Uko usenga byiyumvire ko cane mu mutima wawe. Mana Data, ndagushima kuri Imana ihambaye, ndagukunda. Amen. Urakoze gusenga iryo sengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzobandanya turabira hamwe inkuru yo gucungurwa nk'uko byanditswe mu ijambo ry'Imana. Tuzokwihwereza hamwe byinshi ku Mana n'urukundo rwayo dukunze,
mu kiganiro gikurikira. Ibibazo n'inyishu. Ikibazo: sintahuye, gucungurwa ni iki kandi gisigura iki? Inyishu: ijambo gucungurwa ryavuye mu mico yo kugura ikintu c'umuntu ariko ku mpamvu zimwe na zimwe kitari iciwe. Umuguzi ashobora kuronka ubushobozi bw'ubuguzi mu gutanga ikiguzi c'ubucunguzi. Imana yaraducunguye, yatugize abayo. Ariko umuntu aracumura maze icaha kikamutandukanya nayo. Imana yatanze ikiguzi ku muntu kugira imwigarukaneko. Ico kiguzi catumye Yesu afira ku musaraba. Yesu yapfuye kugira ducungure. Yesu yapfuye kugira dukure mu vyaha maze aheze atugarukane mu bucuti n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga riti: muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwarazwe na basogokuruza atari ibishira nk'ifeza canke inzahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya KRISTO. Ikibazo: mbega Imana niyo yaremye ibintu vyose? Inyishu: ego, Imana niyo yaremye ibiriho vyose. Ijambo ry'Imana riravuga riti: mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Imana niyo yaremye vyose: imisozi n'ibiyaga, inzuzi n'ibiyaya, amashurwe n'ibiti, ifi zo mu biyaga, inyoni zo mu kirere, n'ibikoko byuzuye isi. Nuko ihimbarwa n'ivyaremwe vyose. Nuko mu byo yaremye vyose ihereza ku muntu irema umugabo n'umugore. Ikibazo: mbega ivyo vyose Imana yabiremye gute? Inyishu: Imana irahambaye. Imana yaravuze iti: isi n'ijuru nibibeho, bica birabaho. Ntidushobora gutahura ivyo, ariko nukuri ijambo ry'Imana riravuga riti: ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye inyenyeri zose zo kuri yo. Kuko yavuze bikaba, yashinze bikaguma. Ikibazo: mbega Adamu na Eva barabayeho? Inyishu: ego, Adamu na Eva barabayeho nk'uko wewe na jewe turiho, baremwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga riti: ariko uhereye mu ntango yo kuremwa, Imana yabaremye mu buryo bubiri. Twese twakomotse kuri Adamu na Eva, nibo bavyeyi bacu ba mbere. Ivyo rero bitandukanye n'ivyo benshi bigisha. Abavyeyi bacu ba mbere bari abantu bazi ubwenge, bafise ingabiriye kuvuga indimi. Ikibazo: kubera iki Imana yaremye Lusiferi? Inyishu: Imana yaremye abamarayika. Lusiferi yari umwe muri abo bamarayika. Ariko rimwe na rimwe umutima wiwe wari wuzuye ubwibone, nuko bimutera kugarariza Imana. Imana yaciye imwirukana mu ijuru, imuterera ku isi, imwirukanana n'abamarayika benshi bamushigikiye. Ubu Lusiferi ari we Satani canke umurwanizi, araha ku isi kandi ni umwansi w'Imana. Arondera gusambura ivy'Imana yashizeho vyose. Ikibazo: kuki Eva yumviye Satani? Inyishu: Imana yaremye umugore n'umugabo, maze ibaha umwidegemvyo wo guhitamwo. Ntibaremwe nk'ibipupe canke amarobo kugira bakurikire Imana. Barashobora guhitamwo iciza canke ikibi. Satani yiyeretse Eva mu buryo bwo kumuryoshajyosha. Nuko Eva araheza ahitamwo gukora ibyo Satani amubwiye, aho kubandanya yubaha Imana. Impamvu yamutumye akora ivyo iragoye gutahura, gushikaho natwe twotahura ko natwe haraho duhitamwo uko, maze tukumvira Satani aho gukurikira Imana. Ikibazo: mbega Lusiferi canke Satani uyu munsi aracariho aha ku isi? Inyishu: ego, Satani ariho aha mw'isi uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga riti: mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umwansi wanyu ari we Satani agendagenda nk'intambwe yivuga,